Nitwa Bayitori Mbayaga Ezekiel. Aha kuri uru rusengero rw'ababatiste rwo mu Kibingo ndahamaze imyaka 13 ndi umupayitori aha, ariko siho natanguriye kuba payitori. Natanguriye kuba umupayitori ku rusengero ryo mu Karambira, hanyuma nza kuza hano hari abandi bapayitori babiri bahatanguye. Hano hari isengero ho bafise nka gitara nka 3 canke 2 n'inusu. Abakristo dufise hano bari nk'aba hagati y'amajana 250 n'amajana 3. Isengero naryo iyi nyubakwa ifise metero 32 ku 14. Uru rusengero twarutanguye ari urusengero rusaze kandi rwamenaguritse, hanyuma inyuma yaho nkoranya abakristo turabigisha ingene dukwiye kugira iterambere ryo kubaka urusengero kwa kijambere noneho, hanyuma turategura turubaka. Kuva muri 2018 tumaze gusakara nk'uku harateye igihuhusi kirarubomora, rurabomoka rwose ukunyene rumeze. Hanyuma muri iyo yikwapomotse itariki imwe y'ukwezi kw'icumi muri 2018. Iyo tarike ntituzoyibagira nk'abakristo ba hano kuko twahaboneye imiruho idasanzwe, ariko kubwo gukunda isengero kw'abakristo twariyungunganiza turasubira turubaka. Muri iyo yinga nyene rwabomotsemo turasubira turubaka, hanyuma dukora uburyo budasanzwe. Abantu barakoresha uburyo bizanye n'ibitungwa baragurisa, abandi baragurisa utwo bafise kugira ngo twiyungunganye. Twararonse n'abagenzi bamwe bamwe baba banyu bo mu masengero atandukanye baradutera inkunga. Mbere no mw'ishyirahamwe ry'amasengero y'ababatiste mu Burundi baradufashije nabo nyene, hanyuma turasubira turubaka. Urusengero aho rugeze ubu umaze kudutwara imiliyoni zisika nk'ijana kandi ruzodutwara nk'imiliyoni ziri hagati y'Ijana na 50 n'Ijana na 40. Ariko ku ntengo tugeze ko uno munsi turavye mu by'ukuri abakristo bari ku ntengo nziza, turi mu kurusozera, turiko turiyumvira gukora inyuma, turiko turiyumvira guca amadero twari inyuma. Hanyuma ubwo rusengero rurangiye nta nyubakwa turubaka zakira abakozi b'Imana canke abandi bantu. Turiko turategura, twateguye projet yo gufyatura amatafari angana n'ibihumbi 100 aturiye, kandi ayo matafari turatwubaka amazu yose asabwa, yaba ibiro vya payitori, yaba ibiro vya mwarimu, yaba ibiro vy'umukuru w'ugwaruka. Tubyubake kugira ngo turonke naho twakirira abakozi b'Imana n'abandi bantu batugendeye. Iyo niyo ntumbero. Iyindi ntumbero dufise nuko impande y'ivyo dutegura ko mw'isengero tugura ivyuma vy'umuziki vyiza bigezweho bizodutwara miliyoni 50. Kandi ivyo turavye ingene abakristo bari ku murindi n'ingene babikunda, turabona tuzobikora. Iyo niyo ntumbero yacu. Ego aya masore na ya leta ariko yubatswe ku kibanza c'isengero. Turiko turasaba nyakubahwa representant regare, kandi si twebwe twenyene, kugira ngo ribe sukombasi. Ariko naho ritaraba sukombasi nyezina tubanye neza mu by'ukuri n'abatanga ijambo ry'Imana n'abavuga butumwa bo mu isengero ryacu nta ngorane. Iyi ntumbero y'iki gikorane canke ibiteramo ni ntumbero yo kuvuga ubutumwa biciye mu buryo bw'indirimbo. Twagombye yuko abaririmbyi kubw'ubutumwa bateguye bw'ijambo ry'Imana ko ubutumwa bwabo bwovugwa bukagera kure, mbere bukagera no hanze y'igihugu biciye mu buryo bw'indirimbo.
kubafasha kuririmba. Abari mu isengero muza kuryoherwa murashobora kuza mukaza kubafasha ino, muraza kubafasha nta ngorane, murashobora kuza mukinjira ino mukaza kubafasha namwe. Barashobora kugera hano bakabafasha kuririmba nta ngorane, barashobora kugera ino mukabafasha kuririmba. Umukristo wese yumva afise iyo mpemu yo kuririmba yogera hano akaririmba, kuko Imana yarakuzigamye ntiwabaye ikimuga. Ego nibaza yuko byo kuzitisa ku rubuga ntituraronka uburyo, turiko turarondera abantu badufata mu mugongo yabona kugira ngo twagure atari no ngaho ubutumwa bwovugira gusa, tugomba ko bwogera no ku maradiyo yose no hirya no hino mu gihugu no hanze y'igihugu bukagerayo. No kuvuga ubu igihe umuntu yoba akeneye muri izo ndirimbo turafise umukuru w'Urwaruka ziriho barazisize ku mafarasi, ibyo nk'igihe hari abantu bazikeneye nta kibazo bozironka. Icyo twiteze mu buryo bw'indirimbo ubwa mbere ni ivugabutumwa, kandi ivugabutumwa rishobora gukundwa n'abantu biciye mu gahogo k'indirimbo. Hari igihe cyo kuvuga ubutumwa ukoresheje ijambo ry'Imana, ariko hari n'ubundi butumwa buca mu buryo bw'indirimbo. Rero igituma twagombye yuko ubutumwa bwa mbere bumenyekanira mu ndirimbo nuko indirimbo ari ikintu gihurumbirwa n'abantu benshi. Komeye izina rya Yesu, ari inkomezi zibohora izina rya
kugira ngo bamureko kuri izo nkomezi. Izina rya Yesu hari inkomezi zitabara. Izina rya Yesu hari inkomezi umucunguzi bamureko kuri izo nkomezi. Hari ubuzima muri Yesu, muri we, muri Yesu, turonka amahoro n'umunezero. Muri Yesu, muri we, turonka amahoro n'umunezero. Hari ubuzima, imikorere yiwe, umishisha mwiwe, hari ubuzima. Muri Yesu, muri we, turonkayo n'umunezero. Muri Yesu, muri we, turonkayo amahoro n'umunezero. Wino twuzuze ubuzima bwawe, wino twuzuze ubuzima budaca. Wino twuzuze ubuzima bwawe, wino twuzuze ubuzima budaca. Wino twuzuze ubuzima bwawe, wino mukiza, ubuzima budaca. Wino twuzuze ubuzima bwawe, wino ubuzima budaca. Kukubwira n'umugisha, kubwira umukiza, kukubwira turahembuka, kukubwira turonka amahoro, tukabasha kukubwira turezwa rwose. Yesu we, kukubwira n'umugisha, Yesu we, kukubwira turahembuka, turi kumwe nawe ntitugira inyota, tukabasha kukubwira haleluya turezwa rwose. Uwo mugambi wa nyakubahwa umukuru w'igihugu twawakiriye neza cyane, ni imbono kandi natwe nyene nk'isengero ryo mu Kibingo turiko turazana n'uwo mugambi umukuru w'igihugu, uko natwe mu iterambere ryo muri 2040 na 2060 turifuza yuko uku ibintu bimeze bitazoba bimeze uku, twifuza yuko tuzoba twahinduye ibintu. Murabona ngo ubu dufise hano hantu hatoya twasize amakaro, turifuza ko urusengero tuzoba twarusizemwe amakaro, turifuza ko dusobora kuba twahinduye n'ibindi bintu, tukorora inka hano turakeneye korora, twatangiye umugambi wo kurima turima ibigori. Ikintu kitugoye ni ifumbire niyo tubona itevye, nk'ubu twarimye ibigori bisobora kwera mu kwa 4 canke mu kwa 5, bisobora gutanga umwimbu utandukanye n'umwimbu wo mu kwa 2 no mu kwa 3. Twebwe nk'imbono y'umukuru w'igihugu ariko arakora, turiko turazana nayo kugira ngo twigiza n'abakristo nabo nyene kugira ngo biyungunganye mu korora, mu guhindura, mu kurima, eka mu yindi migambi yose y'iterambere tubahindura mu mutwe kugira ngo tuzane n'imbono y'umukuru w'igihugu. Mu bisanzwe abo bakozi b'Imana mu by'ukuri usanga baruhiza abakristo,
nanze nk'umukozi w'Imana ndi umwe ndoroye inka ikamwa, nkaronka amata umuryango unywa, nkaronka amata nsora, nkaronka amafaranga, kandi ndafise icuma ndakora mwibarabara kugira ngo ndonke umugisa nkuye mu maboko yanze. Nigisa abakristo gukora nanze nabanza gukora. No kuvuga yuko programa yo gusenga turafise umwanya wayo dusengera, hanyuma iyindi myanya minini tukayiha abakristo kugira ngo bakore ibikorwa by'iterambere. Mu bisanzwe ibyo byose birasobora gukora. Nibyo ndabikoresha umuhoro, mupanga, ibyo ndabikora, ariko nkoresha icuma, ndakoresha moto, kenshi nkorera mu gisagara Bujumbura mbere. Hanyuma nkunguruza abantu bakama amafaranga, nkaronka ico mfasisa umuryango, nkaronka amahera y'abana bari ku ishure tubagurira amakaye. Nibyo bikamfasha, kandi nkaronka n'ico ntanga n'ibigira 10 nanje nk'abakristo bandi. Nibyo kuri Imana irafise urutonde rwiza cyane, uretse ko abantu bagira urutonde kwabo. Igihe cyose tugomba guhimiriza abakristo gukora, nuko ari twebwe ba mbere dutangura gukora. Ndakengurukiranya kuba umukuru w'igihugu ingene yigisa abantu gukora, akabanza kuba ari wari imbere yacu, akatwereka ingene dukora. Natwe nk'abakozi b'Imana, abo bandi bakozi b'Imana bahera kuwa mbere bari mu byumba basenga, batigisa abantu gukora, ni by'ukuri bizobagora. Nagomba ndabasabe abo bakozi b'Imana nimba bo babanyumva bahari, bohindura bakabanza bakiga nabo gukoresha amaboko, kuko Imana izohezagira ibyo umuntu ubwa mbere yakoresheje amaboko yiwe. Nuko sinzi nivugire ubwanze sinovugira abandi. Umuhamagaro w'umuntu wari we wese, mugomba umuhamagaro wanze nkigera hano abantu bari bakeya. Burya igihe cyose abantu barafise ibyo bakunda. Ikintu nabanze gukora nuko nabanze kurondera uburyo no kwegeranya umuziki kugira ngo barya abantu bakunda ibintu byorose nk'ugwaruka runyegere. Rumaze kunyegera niko gwavuyemwe abakristo. Noneho rero bari ku muvuduko wo kubwira, kuko tubanza kubereka ibintu bizanye n'iterambere tuba tugezemo. Murakoze cyane namwe kudukengurukira, natwe turabakengurukiye. Ego twagomba yuko n'ivy'ukuri